Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Aloysi Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino kw'isi. Mwaramutse Fideli, turayahera mu yavugwa mu karere ka Afrika. Abasivile bashika kuri 14 barishwe mu bindi bitero bishasha byabereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi 8 biyongereye kuri abo bakekwa kuba bakorana n'umuhari w'iterabwoba ADF bishwe urw'agashinyaguro. Ishyirahamwe ritegamiye leta rikurikirana ku munsi ubwicanyi bubera mu buseruko bw'ico gihugu ryavuze ko abo bantu bishwe ku munsi wa gatanu. Ryavuze kandi ko bishwe nabo mu mugwi Kodeko muri teritwari ya Jugu ni mu ntara ya Ituri. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko leta yiwe ishobora kuzokwinjiza umuriyoni w'abagwanyi bashasha, ariko kandi kavuga ko agomba ko hobanza hakaba ituze mu ntara ya Tigre. Abiy Ahmed yabitangaje ejo ku munsi wa mbere haheze indwi umugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele usubiye mu minwe y'abaroberi bo muri iyo ntara. Ni nyuma kandi y'aho umushikiranganji wa mbere afashe ingingo yo guhagarika intambara yari imaze amezi 8. Abategetsi ba Tigre ku munsi w'Imana baragize icyo bavuga ku itegeko rya Abiy ryo guhagarika intambara. Bavuga ko bazokwemera iryo hagarikwa ry'imigwano mu gihe abasirikare ba Eritrea hamwe nabo mu ntara ya Amhara nabo bazoba bavuye muri iyo ntara. Ibihumbi by'abantu barishwe muri iyo ntambara kandi ibindi bihumbi amajana bahanzwe n'inzara. Kubwa ONU abantu barenga ibihumbi amajana 4 baramaze kwinjira mu bihe by'amafa muri Tigre, abandi umuriyoni 1 n'ibihumbi amajana 8 bakaba bari mu nzira. Washington, Ijwi rya Amerika. Meyavugwa hanze ya Afrika, muri Leta Zunze za Amerika abatabara baratoye ibindi biziga bitatu mu bibomoke by'igorofa yasidutse mu manuko bwa leta ya Florida. Ibi bica bishikana ku gitigiri c'abantu 27 bamaze kumenyekana ko bafuye, ariko abandi 118 gushika ubu ntibazwi irengero. Umukuru w'igisagara ca Miami Dade Daniela Levin Kava abandanya avuga ko agifise icizere ko ashobora gutorwa abagihema naho haheze iminsi 12 iryo sanganya ribaye. Iyo nyubakwa yo kubamwo y'amazu 12 agerekeranye mu gisagara ca Southside mu buraruko bwa Miami muri leta ya Florida yasenyutse mu gaturuturu ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu guheze. Abasirikare ba Afghanistan barenga 1000 barahungiye mu gihugu kibanyi ca Tajikistan ejo ku munsi wa mbere inyuma y'imigwano ikomeye y'abahuje n'abatalibani babandanya bagura akarere ku rubuga rw'intambara. Uko guhunga kw'abo basirikare gukurikiye iyindi migwano yabereye mu buraruko bw'igihugu aho abatalibani bigaruriye amakomine atari make, ibyatumye inteko za leta zitekerwa n'ubwoba. Tajikistan yaciye yihutira gushira abasirikare benshi ku rubibe, nayo Uburusiya bwaciye buba burugaye iby'agateganyo konsira yabwo iri mu buraruko bwa Afghanistan kumvo z'umutekano muke. Leta Zunze za Amerika yatangaje ku munsi wa gatanu ko yashikirije inteko za leta ya Afghanistan ikambi yayo ya gisirikare y'abagwanira mu kirere yahitwa Bagram. Ibi byatumye inteko za Afghanistan zidasubira kuronka ubufasha mu ndege zigwanira mu kirere bahora bahabwa na Amerika. Umugwi w'igihugu jejwe umutekano wo hagati mu gihugu ca Tajikistan kibanyi wavuze ko abasirikare 1037 ba Afghanistan bahungiye iwabo bariko baranyaga amagara inyuma y'ibitero n'abatalibani mw'ijoro. Leta ya Afghanistan yariyemeje kugaba ibitero simusiga ku batalibani mu buraruko bw'ico gihugu. Urakoze Aloysi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino kw'isi. Abaserukira Uburundi bashasha mw'ishirahamwe mpuzamakungu mu gisagara ca New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngahi Washington DC baratanguye amabanga yabo. Twarashoboye kuronka kanya
kukuza turaganira tugahana ikaze barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushiramo no kumwakira. Uyo ni ambasaderi mushasha w'u Burundi muri Amerika Jean de Dieu Ndikumana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubu leta y'u Burundi ifise abategetsi bashasha bayiserukira batanguye amabanga yabo muri leta zunze ubumwe za Amerika hani Washington no mwishiramwe mpuzamakungu oni mu gisagara ca New York. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na ambasaderi mushasha aserukira u Burundi i Washington DC Jean de Dieu Ndikumana ku vyerekeye bimwe mu vyo ategekanya kurangura hamwe n'ico yiteze ku Barundi baba muri Amerika. Ambasaderi Ndikumana atangura avuga ku mubonano yahaye abarundi kwigenekerezo rya kane ry'ukwezi kwindwi abifuriza isabukuru nziza y'imyaka 50 irangiye Burundi burose intahe yo kwikukira. Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika twongera tubaha ikaze hano i Washington. Murakoze kuduha ikaze. Hama tugiye ku bijanye n'umunsi mukuru wahimbajwe muri indwi irangiye abarundi bi Washington no mu karere kaho babakiriye bate? Murakoze kuri icyo kibazo. Twarahimbaje umunsi mukuru kwikukira ku gihugu cyacu cy'u Burundi, tukaba twahimbaza isabukuru rigira 59 Burundi buronse intahe yo kwikukira. Hama twari twatumiye abarundi baba ngaha i Washington eka n'ababa mu karere baratwitavye, rero twarahimbawe kubabona baje ngo dufatikanye guhimbaza umunsi mukuru. Hama twarashoboye kuganira, twariginye umunsi mukuru hamwe eka n'ukuri byari biryoshe cyane. Hanyuma niho mu gishika mu rubanza ko kwikukira nk'uko mubivuze no kubakira nk'umutegetsi mushasha serukira Burundi, muba mwararonse akaryo ko kuganira nabo no kumva ico bagona muri make? Ego mu munsi mukuru twarashoboye kuganira na bamwe eka bose bari bahari. Twarashoboye kuronka akanya kukuza turaganira tukavugana tugahana ikaze barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushiramo no kumwakira. Hama jeje arampimbaye kuko nashitse nta minsi myinshi ndahamaze, nashitse itariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu. Rero nkaba naciye na jewe nyene mbonerwaho mu kubona abarundi benshi baba ngaha Washington DC eka n'abandi baje bava mu yandi mareta, tukaba twashoboye kubonana kandi tukaba twashoboye kuza turaganira tuvugana imigambi. Narumvise yuko benshi bipfuza gukorana n'ubuserukizi kugira ngo baze baramenya imigambi igezweho mu Burundi, hama nabo ntibasigare inyuma mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu. Yego, muri iryo terambere nyine ry'igihugu cy'u Burundi hari ubutumwa, hari message umukuru w'igihugu yoba afise muri iyi minsi ku barundi baba hanze y'igihugu? Ego cyane, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye kuva ashika ku butegetsi nukuri arafise umugambi urashe wo gukorana wo guhimiriza abarundi baba hanze kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi buhanitse baje kurahura mu bihugu biteye imbere bashobore kubukoresha mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu. Aho rero agasaba abarundi baba hanze kugira ngo bakunde igihugu cyabo, bakivuge neza aho bari, eka kandi bibuke bene wabo bari Burundi kugira ngo babazanire imigambi igezweho mu guteza imbere ibisata byinshi by'igihugu. Murakoze cyane rwose Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana, turabashimiye twizera yuko mu minsi imbere twabajya kara muzokongera mukitabira. Murakoze cyane. Yego, nije ndabashimiye, murakoze cyane kandi tuzobitaba.
tukivuga ku Burundi amavuta y'amamesa arakenye mu gihugu aho abonetse naho arazimvye bamwe mu baguzi abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze ku masoko atandukanye bavuga ko iritiro ry'amamesa ryavuye ku bihumbi 3 rija ku bihumbi 5 vy'amarundi basaba ko leta yokora ibishoboka byose kugira ibiciro vy'ayo mamesa ntibibe umurengera inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mwishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Ukwezi kurarangiye igiciro c'amamesa caduze ku rugero abihereza ico kiribwa bavuga ko ari umurengera abandi muri kino mu Burundi bikenye abundi naho bibone bikabo rengera ugwa muri nisa yabuze afeko ngugwa ihara yaciba mu ntare bitokugavya hamwe binyobwa hamwe n'arudi yavyabura kuva mbaho kuva ndandarije amavuta maze imyaka 30 niko nadandaza amavuta rubwa mbere tubonye amavuta aduze muri ico giciro kingano uraje imbere ibido nk'iya Viking twayirangura ibihumbi 50 45 urabona uwikugeze mu 82 ka 5 litre mbere twarakagurisha ibihumbi 10 birenze ntibyarenga 12 ariko ubu bigeze ku 17 igikinji kimwe kijamwe amacupa 2 litre imwe n'inusu twagurisha ibihumbi 3 ubigeze mu bihumbi 5 ahubwo turumiwe abakora urabona igeze no wiku 82 nabi 5 kare mbere twagurisha twarakabihumbi 10 ngacu byarenga 2 nabi ariko igeze ku bihumbi 10 kimwe amacupa kijamwe pa arimwe ni litre n'inusu Kazambe twaragura ibihumbi 6 turasumira 8 turasumira 9 none ubu ni 10,500 ako ni bifoto kabiri none duheze dukora iki twemera dupfe n'inzara none turapfa gusuma dusaba yuko leta itutunganiriza irabi ibintu ingene bimeze amavuta ntava hanze amamesa n'amavuta yengerwa ngaha mu Burundi kabuke amavuta duzi be gushikiyo hose aho dusaba yuko ibintu bobizana tubikaza biradufasha tugasubira kwibegi twahora uzana ibihumbi 10 ndusuma izarano dufeni bagusure turapfa dusaba yuko leta irabi ingene bintu amimeza bahanga bafitana n'amamesa tukayenga amavuta mu bwego ngakabu Burundi aduzi amavuta shikire guse yoho aho tubintu busaba yuko natiyo bizira dufataza tugasa kwibegi fasubira twahora mu bicu byandi bihuma mindusu turapfa gusuma dusaba yuko naho kikazi kiko kirakwiragiza mu zindi ntara hariho imirimo itaratangura kwama no kuvuga hariho rero abadandaza baza kuyagura aha amavuta menshi aboneka mu za Rumonge za Makamba ndetse no mu za Bubanza hariho amahinguriro ya kijambere asanzwe nayo aja ku isoko akarondera amavuta nayo akaja kuyakoramwo ibindi biva mu mavuta navyo ni vyinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro nk'ihinguriro Life wazarma beza mongera makamba tesamba abo bantu muzariho hahingo amuri jana ya kisambere ayo amwe na ari karoko amabendera nayo akavuta nakora aja kuya ibimwo bibindi mu mava navyo vutishe n'ivyo turavuye aha nkivuga yosabinguriro none urumva dufate nk'amavuta ugiye kuyakoramwo ya mavuta y'abasirimu amwe cita makuki benshi bakunda kwitana makoto urumva yashaja muri bwa budandarizo bw'abakire urumva ntagaruka muri tsatu butike duto hamwe ba mama ba nyokuru baza kugura kuva mu mavuta navyo ni vyinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro urumva nk'amago avutumwo yakora mavuta y'amabimu abasiri kamakuki kwitana bakunda to urumva ko haja umva yashaba muri bandari dabakizo urumva ntakire muri tsagaruka butike duto hamwe mama ba nyokuru banyokugura baza kugura mu mavuta navyo sanzwe mubizi yuko haciye gihe ivyimburwa mbumbarugo byarahagaritse gushorerwa hanze y'igihugu kugira dukingire umwimbo wacu rero iyi ni ngingo yaje kwibutsa yafatiye kuko hari imyidogo y'abene gihugu bamwe bavuga yuko amamesa yoba ataboneka hanyuma rero iyi ngingo iraheza irafata kubera kuko rero byari bisanzwe bibujijwe yuko ibi vyimburwa mbumbarugo bishorwa hanze ababikora no kuvuga ko bahora babikora mu kinyegero bitari birekuwe n'amategeko kwibutsa yaje kwifatira yako yarogo kuguba bene gihugu yuko amamesa yoboneka atabona rero hanyingo iringi irafaheza kuko rero anzo yubujijwe ibiko gwambumba ivyibo bisharugo hancho gwa babikoze arukuvuga kora babikora mu bahora rero mu kinyegere bitari mategeko na kwibutsa yafatiye kuko ogo y'abene gihugu
murakoze. U Rwanda n'u Burundi byujuje imyaka 59 bimaze vyigenga ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi hari kwa kane w'indwi irangiye. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose z'igihugu, mu Rwanda uwo munsi ntiwahimbajwe ku itariki ya mbere, ahubwo ku munsi w'Imana itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 27 umunsi witwa uwo kwibohoza. No munsi ingabo z'umugwi w'abagwanyi ba FPR Inkotanyi zigaruriye umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 inyuma y'urugamba rwazishamiranya n'ingabo za leta yariho ico gihe. Kwibuka uwo munsi bifatanywa no kwibuka umunsi w'ubwigenge. Kubijanye no kwibuka uwo munsi nyanizina nta birori vyabaye kubera ingingo zo kwirindikiza ca COVID-19, ahubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abanyagihugu ko guhasha COVID-19 navyo biri mu mugambi w'urugamba rwo kwibohora. Ku ruhande rwabo bamwe mu banyagihugu baremeza ko uwo munsi utagenze neza nkuko vyagenda mu yindi myaka. Kuri mikro ya Eric Bagira ubusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda, abanyagihugu bavuze uko bavyumva. Urebye n'uburyo muri iki gihe bimeze kwibohora nibyo, ariko bitewe n'igihe turimo habona rwose ruracinga babiri uko nabikubwiye. Urareba ukuntu tungana twese twaje kureba akazi, kandi niko n'abayobozi nk'ubu abapolisi hano uko baje natwe tuhita twirukanka, sibyo? Nta nubwo ubundi na gitifu waha nta nubwo abanashaka yuko twanagumana aha ngaha bavuga ngo tujye turebera mu yandi mashasi, ariko mu by'ukuri kwibohora nibyo, ariko nyine bitewe n'uko tumeze wibohora ari uko uvuga ati ufite ububasha bwo kuba wanariye, sibyo? Igihe nikigera nyine tuzaza dusangira ibyishimo nk'abandi, ariko ubu ngubu nta muneza bitewe na COVID-19 turimo. Kwibohora rero k'uyu mwaka biragoye cyane. Kwibohora ubundi mbere twaribohoraga tukisanzura ukajya uvuga ibyo wagezeho ukumva ko, ariko ikintu hakintu twagezeho muri uyu mwaka rwose COVID atubereye inuza. Aha ni ku ndege niho dushakira amaramuko, ubu tuba tuhagaze dusa nk'abiyibye, badusanze gutya ngo tuvuga ati mugende muvaha. Umukiriya wadushatse nyine ngo atubone ajya kuduha akazi ntikaba kakibonetse, ubu n'ugutaha tukajya kuryama. Ntabwo byoroshye mbese, biragoye. Bakwiye kutureka natwe tugashyiramo ubwenge tugahana intera, ariko tugashakisha tukabona uko tubaho, kuko ntabwo twatera imbere tujyamye mu rugo, ntabwo byashoboka. Nyine twabifasha gutyo tubyumva kuri radiyo nyine ko umunsi wabaye wo kwibohora, ariko nkatwe dukurikije ko turi muri COVID ntabwo twigeze twishyiramo ibintu by'imyidagaduro, ibintu byo kwishima ngo tunezerwe nyine ngo twibohoye ngo turi mu gihe turi kuri iriya tariki, ngo kubera ko iriya tariki nyine turi kuyibu nyine twabyumvishe gutyo nk'ibintu byabaye nyine twibuka nyine ko ari itariki nyine z'ukwa karindwi ari umunsi wo kwibohora, ariko ntabwo twebwe byigeze bidufataho ngo mbese twumve ko hari ikintu cyabaye. Twabifashe nk'ibisanzwe, twizira mu kazi turakora nk'uko bisanzwe turitahira. Nagira icyo nabivugaho ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi, twibuka ko ari umunsi wo kwibohora. Cya mbere ni ukwibuka umunsi w'ingabo z'igihugu ubutwari zagize kuri iriya tariki. Noneho rero nkongera nkibuka ko kwibohora ari imirimo umuntu ashobora gukora yamuteza imbere. COVID-19 yo yasize ibibazo birebire, ubukungu bwagenze nabi, ntabwo bwagenze neza. Nk'ubu nkatwe twirwa hano ducuruza, kubona amafaranga ni ibintu bigoye, gutunga imiryango yacu ni ibintu biba bitatworoheye, ariko duke tubona tudusaranganyamo uko twatubonye. Kubona amafaranga riba ari ikintu kitoroshye. Kwibohora byagenze neza kuko iyo igihugu gifite umutekano icyo ni icyambere, n'ibindi byose biza buhoro buhoro mukabigendamo gake gake. Kwibohora rwose amafaranga urabizi nawe yarabuze, urumva ni ukujya mukadufasha rero natwe mukaturwana. Naho na corona yarakomeye, umuntu aza guhagarara hano ku ndege akabura akazi agataha, kandi na nyiri ibyono nawe abategereje amafaranga. Ni ukumugira mukadufasha rwose. Kwibohora nyine ubundi basanze byaje huriye n'ibiza bya COVID-19,
bituma abantu nyine batisanzura neza nk'uko byari bikwiye bikorwa, birangira naho n'iseta dutoye dukoreraho hari igihe usanga basa bakayitwirukanaho kandi bitashoboka kujya kureba umuntu mw'ibi icyorezo cya COVID-19 mu rugo ngo abashe kumubaza akazi ataje kugusanga ku iseta. Byagakozwe nyine tugahana intera tugakaraba n'ubundi tugakomeza akazi nk'uko bisanzwe, tukibohora tuniteza imbere dukaba twiteza imbere. Abakenyezi baba mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania barahimbawe mu mitima inyuma y'aho amashirahamwe abaronkeje ibikoresho, ni mu gihe hari haciye ikiringo c'umwaka urenga ataco baronswa. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven mu ikambi ya Nduta. Kuri uyu wa Mungu ishyirahamwe ryita ku mpunzi Danish Refugee Council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro. Izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye. Bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika abatubwira ibyo baronkeje. Musanze no kuri kuvyerekeye imfashanyo baduhaye amakanga, amacupa abiri, kotegisi n'amasabunane. Nukuri turashima ntawe reka gushima, novuga ntibarakoze kuko abakenyezi baratwiyumvisiye ko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu, ivyo turabishima kweri, barakoze. Ndashimiye kweri iyo shirahamwe yatwimviriye ko kuduha agakanga, ndabashimiye cyane, ariko n'ubundi biyumvira kutwongera kandi nko kwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe, ntaho tugenda gukora, urabo mu nkambi nyene, tugiye inyuma y'inkambi baradufata, sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha. Naho biruko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashirahamwe mu nkambi, kenshi baronka imfashanyo usanga ari bice 40%, bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira. Ayo imfashanyo batanga tudashobora kuronka, aje kupasika ngasi ndaronka imbogisi y'isafuriya, ariko abandi bararose. None jewe ndi uwo mu nkambi cyane none mu nkambi imbogisi y'isafuriya sindigeze ndonka, ariko abandi bararose, nkimwizira je ngira ngo njindwa ndasigaye ndi umwe. Izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta naho zaraye zironkeje ibikoresho, ariko zifite icyo zisaba amashirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko vyahora. Bishoboka ntitugaye ivyo baduha, turashima mugabo aha mu nkambi naho ntacyo dukora, amasoko barubugaye, ntavyo kudandaza, nacyo nyene n'ukuri baraturabira badushiriyeko n'utuvuta twisiga, abakenyezi turagirwa n'utuvuta two kwisiga, ndetse n'abagabo bacu nabo nyene canke nyene abahungu bugwaruka misore nyene nabo nyene babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye, ambara amapantaro canke amashati, nabo nyene babiyumvire ko babahe. Muzoba mukoze. Ego twoshima gose UN mu gihe yobandanye idufasha nk'uko turahimbawe cyane, turabona ko menga ibintu biratanga kumera neza, ko batanguza baratanga utuntu nk'utwo ku bakenyezi, ngira ngo n'ibindi tuvyitege mu minsi birashoboka. Aresabiye abakenyezi bacu kuko nako ntatubatezurirwa mu gihe habonekanye imfashanyo nk'izo. Ariko ikindi kintu no kuri twosaba yuko botwongereza ko nuko barekuye ko akadobo n'ukuri nako nyene bariko kagumizaho kuko egome harimo nk'abaje afise abana bahawe n'andi mashirahamwe bararose nk'ibyo byinshi. Yego kubyo bashoboye gutanga kweri twarashimye, mugabo tugaca tunegura ukuntu abana nabo badisumbije kandi atango bafise, ari bamuce usanga baja kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo. Amashirahamwe yagenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka, ariko hari ubwo harenga umwaka wose ataco baronkeje impunzi, bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri bantaho nikora. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika. Tugushimire James Joven. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ababa mu Minembwe muri territoire ya Fizi bifuza ko abasirikare bagize uruhara mu kwica abagore bane n'umusore umwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2021 bahanwa vy'akarorero. Ivyo abo banyagihugu babitangarije mu giterane cyo gusoza ikiriyo c'abantu babo bishwe barashwe n'ingabo za leta ya Kongo. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri abo banyagihugu bo mu Minembwe.
tugize iminsi kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu turi mu gikorwa ca manifestation, ariko uyu munsi twari turi ku munsi wo kurangiza ikiriyo c'abavyeyi badusize. Twari dufatikanyije muri urwo rugamba rwo gukora imyigaragambyo y'amahoro bakaraswa n'ingabo za FARDC. Uyu munsi niwo wari umunsi wo gusibuka ikiriyo cabo. Twatangiye ku wa gatanu, ku wa gatandatu rero n'uyu munsi ku cyumweru twasoje ikiriyo, ariko nanone ibikorwa byacu bikomeje kugeza igihe guverinoma ya Kongo cyangwa n'amahanga azamenya ikibazo abamama bo muri yo plateau ya Minembwe bafite. Intego yo gukora igiterane cy'uyu munsi kwari ukwibuka bene data bahuye n'intambara z'abagizi ba nabi ariyo leta mu magambo magufi. Twizeraga ko leta ari idutunze, ari ishinzwe umutekano w'abaturage, ariko bisa n'ibintu bituguyeho igihe batwiciye abantu bangana gutya. Ni ku bwinshi abo twigusiye umunsi baragera ku bantu 6 bahuye n'icyo kibazo. Twifuza ko nanone aba bantu bakoze bino bintu bahamwe byemewe n'amategeko kugira ngo babe intangarugero ku bandi, kandi gise n'ikintu cyerekanye no ku bandi kugira ngo nejo bundi ibi bintu ntibikongere kubaho. Iteka twebwe societe civile duhora dusaba ko abantu barenganurwa kimwe n'andi moko. Abanyamurenge nabo bafite uburenganzira bwo kurenganurwa. Amategeko rero arengera abantu.